sengesho yawe. Amen data. Niryo jwi ry'Imana ndikonde. Amen. Amen. Nuko rero. Wihana. Amen. No. Huh? Nukuri ko Imana ari umumama. Egira guhana n'ubundi raguhana kuko twabonye kuri gisuma. Nta kindi gikuzanye atari kutwiba. Imana irambona. Jewe umugore Imana izo wimpezagije ni wankundira. Kambera umufasha. Nturi muri babandi nzogenda kugura mu korogo ngo bongereze inzoga. Kuko amavuta yose no kugurira wisiga ko nta mavuta umuntu yisiga ngo ace yirabura. Kuko niyo karayi wawe. Ibera naye. Ngiye kurondera bisi nje muri ville. Kareka n'amasaha sinzi ko ndanayironka igihe ntuzi ko tuhagarara nkaho mengo. Bari sana. Nkumengo uratagase gose. Witwenge. Sha nta mitagato nyene mugabo uri mu Mana nyene vyama vyakunze vyose. Aha. Amakoro y'amashashe no kwishengera warahevye disi. Vy'amashengero. Urazi ko niteruka gukizwa. Sha ishengero ryararyohewe. Urumva baraserebura n'ibimazi barazana. Naciye nibaza ati mwijiro hona aho vyagenze gute. Yaraje aratura aravuga ko yararushe umunezero arondera mu isatawo ubu yihongiriye mu. Ndavuga ikintu kimwe. Jesse Ndaru. Umusi uzumva naronse umugabo, sivyo? Naronse sindahimba amafaranga abasore. Sivyo? Umusi uzumva ko naronse umugabo nkaja mu rugo. Nzoheza nanje nze gukizwa. Iyo Mana umvuga ndayikorere kuvangira ngo ngira nta jambo na rimwe ry'Imana ntazobanza. Ninda ndushaka kuririmba muri bake. Sindashaka rero kubuza. Nta mwanya ndabironkera ndacashaka ubuzima banzenge ubuzima. Mvuze gukizwa. Zana yandi makuru kandi nayo mama makuru yawe gukizwa. Imise siko duhuzo kwamubwira makuru yo gukizwa. Ariko bera. Uramba baje. Gorori yoza ko yagamitse izosi nkuko kwawe. Akavanwa agomba banza gisi ayinunuze ngo ayimara uburyohe. Ko vyarangiye atayimaze akaba yaravuye mu mubiri. Ubona yarayirangije. Uburazi kibanza yo barimo. Nibanga yamaze gupfa bari mu vyaha. None nkubaza. Ujya byitwa ngo ni Yezu yadupfiriye ku musaraba. Ujya yaramaze ibyaha byose byabisi. Tutagorana rero ngo nje gukizwa nkizwa mu biki. Nje muri zangebo. Mbuza amagara yo kurondera abasore. Nje kuri abayasha. Kandi tuze turubahana. Turubahana hose. Bera. Uramba barira nahanura. Navuga sinavura. Mugabo iciza hari habone umwanya wari ugifise erega uwo musore no mu Mana ari none bakubiye ko mu maeglize canke mu Mana hatira y'abasore hewe ntibasaje hajya abo mwitwa bose banera bande bose ntibasaje muri eglise bararongoka hama ngo je ngende n'igiherehere nje gukizwa nkizwa ibiki hari icyaha mfise kiruta cya Adamu na Eva babarira sha Namahoro. Nakumenga muragwaye. Ufise ikibazo cyahe none cine nkunda guca ngaha iminsi myinshi mu gatondo saa 6 mw'ijoro. Senda kumenyereye muri kano gace. Muragwaye
mwabuze umuntu mwabuze agateke kasubiza muhira bimeze gute musikibazi cyane reka ntiho buri cyo umuntu yobafasha Simona kibazo fisa kanyogi ko gikemura wikubyirwa n'iki ko ntogikemura kandi nanje umutima wambwiye ko no kwegera ibyo byose muzana na kimwe kirimo nzi kibazi cyane wo mwabuze umuntu wanyu singiri wanja niyumva simbona imbere simbona n'inyuma ahubwo mana urambona koko mufasa ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo data na mama bonta uhora hazonyitorera nawe rambabanyirukanye sivisi yongiye sivisi simbona imbere n'inyuma none bakwirukanye kubera iki hano nawe rambabanyirukanye naho bari bagutunze naho bari bagutunze byari byifashe gute ariko uko biri kose ibibazo byose uri kuracamo burya kira kintu cyose hano muri ino si gifise intango n'iherezo kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo ntabwo nzoguta kandi ntabwo nzoguheba nzokurinda nije uhoraho ndabivuze ngo ndinda umutima n'umubiri wawe nimba Imana yaragufashije ukarinda ugeze aho ugeze uno munsi ndaze ko waciye muri byinshi bikomeye ndaze ko ari byinshi bikubabaje ushobora kuba waraciyemwo muri buno buzima ntugomba gucika intege kandi ntugomba kureka kwizera Imana kuko iyo ibibazo bikomeye iyo intambara ikomeye ibigiye kurangira iryo jambo numva no gutekerera muri kano kanya ukaba vy'ukuri warakiriye Kristo nk'umwana mukiza mu bugingo bwawe wakubera ubuhungiro bwa mbere Mana jandaraye mana yanje ndaraye none ukuri ubyaho mbona uko sinzi ngo ngiye sinzi ngo ngarugira n'ukuri kw'Imana banyirukanye bivanye naho warusavye indara aho wahoruba nta bagenzi wari uhafise muba mwari muziranye canke aho wahora usenga nta n'umwe mbona no gwitura ikibazo mfise aho usanzanyene nicaye simbona nta kimwe mbona nta muco ndi mu mwizago sambabarira none ca ndaraye mufaswe kandi akubwira ikintu kimwe mfise simbona humura uko biri kose Yesu ni nyishu Petero na Yohana bageze ku irembo yitwa Giza bagiye gusenga ikimuga kimaze kubatega amaboko kibasaba amahera Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufise ariko ngo ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu naje ubwanje sinzi ko ndabona ikintu gikomeye no gufashisha muri no mwanya ariko kwizera ko uri muri jewe ni jambo mfise ayilada gose tayila kantoni lina la kotumalala ndakiguha mu izina rya Yesu ico usabwa gikomeye cyane kuruta ibindi bintu byose no kugira ukwizera kuko ngo n'inyuma ya zeri irakora ngomba ndagusengera kuko ndiko ndumva imwemo yanje imbwira yuko ivyo ngiye kwatura ni wavyizera hari ico Imana izokora mu buzima bwawe la katoni linda mala manu hambaye mana y'ububasha mana y'ubushobozi ayidata gozi ikani cagihe ugomba kwiyerekana no kwigaragaza mu buzima bw'uno mupfasoni waravuze ngo ntabwo uzoduta ngo ntabwo uzoduhemukira nguru ubuhungiro bwo ku munsi w'amagogwa ngo kandi uraza bakurondera ubudasiba uno mudamu ndamushize mu biganza byawe nimba ari umudamu nimba ari umwigeme ntavyo nza ariko urabizi ariko ndavuze ngo uzumugirire neza uzumugenderere uhereye uno mwanya nyene aza kubone nk'Imana muri buno buzima azashinga intahe idasanzwe ko yakubonye mu izina rya Yesu Kristo tuvyizeye amen mufasi ndazi ko Imana
igiye kukugirira neza kandi uzoshinga intahe. Urakoze. Abakozi b'Imana nabo muri iyi minsi ni nkakozi kubonaho. Aho kunsigira na bibiri ngo ndabe ko nugura n'igitumbura ndange ndiko ndaki. Cina ninzi ngo agomba ntware basi tujana. None nkaho ukoze iki? Kanyana. Urazi yuko hari ikintu nkunze kwiyumvira kenshi iyo ndakubonye. Ndakunda kwiyumvira umwanya Imana yamaze iri kwirakubumba. Nkavuga ati by'ukuri bakobwa bose bari ku isi umuntu Imana yatevye ko ni wewe. Apana blague vraiment. Ndubura tagiye kunwenza nawe. Oya wapi vraiment. Kuko ugiye kuraba mu buzima bwanje hari ibintu byapfuye. Ikunda gerageza kugira ngo menye insobanuro y'iryo zina ngo Kanyana. Ubwa mbere bwo wumvise iryo zina ngo Kanyana abantu bamenyeye ibintu byo korora ibintu by'inka sinzi ko muri bane mu bifisi. Mazifisi? Antoka vraiment nibaza ko mutama cyo yafatiyeko. Ego. Ako kurancanga. Ibyo kurambwira nta kintu na kimwe ko ndanatahura. Oya uraza kuntahura. Bivanye nuko nakuriye mu nzu y'Imana. Rimwe na rimwe iyo turiko turavuga Waswahili wanasema hivi yani tunaongea kwenye mafumbo. Tugenda buke kugira ngo mpemu yara rutahuze bimwe bimwe. Nako nakubwira rero yuko bivanye n'iryo zina byankoze ku mutima wanje. Ndavuga ati mu bakobwa bose Imana yarimye ndagomba kwimana izo mpezagiza umukobwa vy'ukuri abantu bose bazoza muhira kundana abagenzi bazovuga ati Imana yaraguhaye mu marayika yigendera kuri yose. Mu majambo make frame sinibwe ndaca hirya no hino umumarivyi yavuze ngo nturara utarivuze hamwe noreka kurivuga bakaca bantanga ndumva yuko nijuru no rihomba ntakuronse muri make maze ko kwihweza kuva se gushika hejuru ni wowe nifuza ko wombera umufasha w'ibihe byose ukuvuga ubuzima dusigaje kubaho muri inosi ndumva yuko je umutima wanje wotekana tubanyemo ukambera umufasha nanje nkakuye umushinga ntahe kandi ugiye kuraba nakurere ya po heaven John ya bido hamwe na shokora ngomba kumera nkirabura urabona ko harabihurira buke buke. Ako jewe sinibaza ko mukoresha umuntu uraba ko kubona hasa cyangwa ukuntu ateye cyangwa ibindi byose je sinibaza ko barabijya nibaza ko babasari ikindi kintu nyene uburabirako bo iyo hageze amahitamo y'umuntu umuntu arafise ibintu ashira imbere kandi umuntu aba afise ibintu aba yifuza mu buzima. Nico gituma rero rimwe na rimwe iyo hageze kuvuga ukuri kuco umuntu aba akeneye mu buzima biragusaba kudoma kuruto kutirura ca hirya no hino kuko jewe umugor Imana izo w'impezagije ni wankundira kambera umufasha nturi muri babandi nzogenda kugura mu korogo ngo bongereze inzoga kuko amavuta yose no kugurira wisiga ko nta mavuta umuntu yisiga ngo ace yirabura kuko niyo karayi wawe kuko nkeneye n'imiburi bura abana tuzabo byara ndakeneye mu abameti bivanye na poyi wako karabazo kwitwara harazomera nka jewe kandi uravye n'imishatsi yiwawe karaba ni yiwanje yo meranje y'imishatsi yirende hamwe n'inteteri urumva nawe wingene wosho yita so je sinzi ukuntu wowe uba warapanze umukobwa muzobana ukuntu azoba ameze gusa jewe nari nasabye ko Imana izo nk'umugabo asenga umugabo muremure avyibushe agomba kugira imburujwa mgateye nini nani ndaguhumuriza amasengesho ne gatatu mu ndwi ntajya ntanwa ntibishobora wewe gusa umutwaro uzoba ufise ni kuzowundemeye kajewe hama nkawudugana ku Mana ibisigaye Imana igakora ibintu byayo. Ndishimye cyane ikintu kimwe gusa gikuru
nuko narifuje nyine najya kubaka nzoce nkizwa urabona Imana iramaye umupasiteri abona karevera kazojako kuko ibintu byose bigira igihe umva ko mu minsi izaza kwita ati mu karevera bo ubwa mbere bwo ndashimye kandi cyane ico ndakwemereye nuko nzokubera umugabo w'akarorero muri inosi hamwe no mwijuru Imana itanze akaryo ikavuga ngo ni bande bifuza kuzosubirana n'abagabo bari babanye mw'isi uzoza ku nimero ya mbere tinkeneye Cisha Ado kuko niwe yamaze imibabaro yose yo mw'isi. Urakoze nanje ndakomeye ko nzokubaha nzogukunda paka ugiye hariya reka ndaguherekeze vraiment twandanye tuyaga no kuri ndaryohewe no kuri umeze neza numva ata byinshi bise nokubwira gusa ndishimye gusubira kubonana nawe ni Imana yabikunze cyane cyane n'umusi kumenga uri kozo kuntu ntari nsanzwe ndakumenyereye ega konsi hari amaraso y'umukama hari amaraso y'umwami akoza akakweruza hari amaraso atuma uba umuntu mushasha ukumva ko ubwawe utari mu bihe novuga ngo bisanzwe uba uri mu kindi kirere udashobora gusobanukirwa Bera ni Bera umwenzi cyangwa umwe numvise cyangwa umwe nabonye cyane ni Bera avuye mu ijoro Bera ayo maja ako kanwa kawe niho kahinduye imvugo ariko man bazohindura imvugo no kwibayo Bera ni Bera yabatijwe bwa kabiri mu mazi no muri mutima mweranda amahoro cyane umukobwa wa Yesu karibusha none ngene kwa Yesu hari ituze kwa Yesu urumva guhera ku mushyatsi hose usanga ukwiye nta kibazo haba Bera none rero ubu naho ugiye nariko ndataha mu rugo numvise amakuru yo kwakira Yesu winjiye muri egirizi yihe byagenze gute je sindiyumvisha ukuntu yaje aragufata mpiri aragukuramo hagatima k'abagabo mu Mana hari itoza vuba cyane rero abo bagabo warongera mu isi urakabona urekanye n'iby'isi no mu Mana bariho vuba turakwambika izera z'abana b'Imana urumva ijuru rivyemeze umve no mu gihugu babimenye ko Bera yubatse urugo rwemewe n'Imana nakuri ndagushimiye hagiye umuntu atarumva ngo yicare hamwe ashira ubwenge ku gihe asubiza inyuma ibyo babiri ko biraba aguma abona ko buri kintu cyose coroshe ariko Imana ntayitokukura ntayitokugeza cyose novuga ko ndabikesha abavyeyi nkamwe mutahagaritse kuguma mutera ko ishema mutanaganya na gati Bera fise amatsiko y'umuntu akubwiye ubutumwa bwiza hamugakitwa ushaka kumenya icabiguteye ndazi ko Imana ica mu bantu nkeneye umuntu yatumye uhinduka nta n'umwe nibihe numva shaka kumara amatsiko mfise menye umuntu akubwiye ubutumwa bwiza wewe ugahinduka nkaba mpuye na Bera mushaje hewe warambwiye amakuru ya Goreti kimbwira amakuru ya Goreti ushitse mu rugo Goreti araza kundamutse tambona Goreti twahora tujana mu kabari Goreti twahora tujana mu birori Goreti twahora tujana ahantu hose ndamubwiye ikintu akambwira ngo oya namurondera ku telefone akambwira ngo hewe ngo je ndi kwishengera ndavuga ati gihugu niho nihingingo yo kuvuga ati reka nanje ngerageze ngende numvirize ibyo bintu bavuga ko ari byo ngira ngo hari igihe nanje nosanga atahakuye ibyiza erega nza kugira gutya numva ngo Goreti yaronse umugabo niho uzi ko muri Yesu abagabo badahari hari n'abiteka
ariko koko niba ndi babahenda ariko baratwiciye abakobwa babwiye ko atabahari hari umugabo mwiza urabona umugabo mwiza umukuye mu mana n'umugore mwiza ukamuronkera mu mana nta n'ahandi hantu umuronkera kuri naciye niha irya mbere kuvuga ati ndahevye ndabavanuye n'icaha ahubwo no kuraba nkaja ku murongo gutyo mba nezerera umuryango nezera abagenzi nayifise n'ishema ryo guhura nawe nuko ata nimero yawe nari mfise none raba Imana irabikoze turahuye bera ahubwo rero ndifite aho nzojana mu masengesho Samedi andika inomero yanje turaza kuvugana ivyo bito asha ubugenzi ubu rero burafashe buragikunikashe basha naenda nagukumbuye buki naenda nagukumbuye pe yewe sawa rero tuzosubira urakoze yego imunsi mwiza nawe mwiza Bwana Evode abadavuye barabona namuhu kabisa ntubeshi urabona ingene ubu wahindutse ndaguruka tabwanwa wari ufise umugera natagase gose urya n'ivyuma abayanyene ubuntu bw'Imana nyene bundi ko sabona bw'Imana nabwo muri no minsi buriko burakora jewe na hano gusigurira ingene buriko burampindurira amateka ntavyo botahura ngira ayo makuru nta ariko duhuye narinda gukeneye ngira ayo makuru ikibazo nta na invitation nagendanye mu kwezi kuza indwi ya mbere Samedi w'indwi ya mbere mariage bibi cewe wararose umuzobana urazi igihe naguma avuga ati mwene wacu mfasha amasengesho yewe nabuze wona ari nkeneye Imana yarishuye Imana ishimwe kwere mu kwezi kuza noza wanke kuza ngo nikwango invitation ngo ntayigendanye no munsi ndayikurungikira kuri WhatsApp je ndumva nzoyora byose ubyisomere mu ndwi y'ukwezi kwa mbere plito ukwezi kuza indwi ya mbere ndagukeneye baravuga ngo kubugene bwajane ngo nzoyora je nzoyora uravyumva wewe wagomba nzokuzeze igikoni amasafuri ari wawe yajera nzohota mbazo ari yo gari ya dudu na gari ya oya kuri ivyo mu gisagara ntuzo ko bitabagaye gusa turiko turaraba tuzotume tubagaburira tuzotume tubagaburira mugabo ni dine ntazoba ari bose kumenga menga niyo misi ndashaka gufata urugendo ko harimo misi y'akazi nzojako ariko rero ni urubanza ni gwaba ntaragaruka petete nzoza kubarabaho mutuwe ndabasura wowe uri umugenzi kandi ntirano yawe ndayikeneye wewe nubwo uzoyimpa inyuma y'urubanza namahoro menshi ariko kandi ukazotagiye muri misi y'akazi uzuhabe je invitation ndayigona none nimero se yindi nyene warahinduye wanijya nyene no nimero tahinduye wewe ncanda gwa invitation kuri WhatsApp hanyuma ni wabona umwanya biki kubera ivy'akazi ntaco vuga mbere interano y'amasengesho ariko rero mugenzi ibisigaye navyo ndazi umujama ntasho zonye ntuzotana umukobwa mubi atamara bazi none jewe nunzi usura nyene wa wundi nyene mujanye no muhira abavye bamubonye azovuga ati nonye twaduke ndagukura amazinda Imana yampezagije umufiance twimirije kuzobana yego ndizera ntakekeranya n'abamarayika mu ijuru nibamurunguruka bakamubona bazokoroka baje kumuresha kumwe bakoroka cyagiye cyo kuri no wewe rero je ndiko ndihuta tugiye kwiga ndabizi abantu bakaroka isategeza kwiga mu komini bashe je nanje twageze ugana na papa warambya yuko akene ko umuhungu wazozana umukobwa ameze neza yego vrema umwe nyene apane kinebwe oya wa wundi bakene kumutuma atazogendera konyera oya vrema je ndazi na wewe ni wa mukuru tijisho kamubona uzovuga ati ngira nimba hariho abo bavukana bato yibiwe nanje nyori yategendeye reka nihute wewe sawa asa ntangorane kabisa ntangorane ashimana ishimwe nuko ego bene data muri ko muranyumva uyu munsi ndabazaniye inkuru nziza yuko Yesu Kristo agiye kugaruka gutora ishengero ryiwe uyu munsi umuntu amwakira nk'umucunguzi mu bugingo bwiwe umuntu ashaka kuronka amahoro uyu munsi umuntu ashaka kumwakira nk'umukiza mu bugingo bwiwe washaka kuronka amahoro keresi kere bolo keresira haleluya yemwe abantu muko muranyumva Yesu avuga atemagaze kuruga indaramukije umuntu niyumva ijwi ryanja kuguruge rinjwe dusangire kana wasangire namwe ati umuntu niyanesha nzomuha kwicana data ku ntebe y'ubwami nkuko nanje naneshe nkicana data ku ntebe yiwe y'ubwami umviriza mwene data uyu munsi kuhuye n'Imana
uyu munsi ugiye kugirwa amahirwe uyu munsi ivyari byarugawe bigiye kugururwa mu izina rya Yesu amen uyu munsi byari imisozi bigiye guhinduka ibiyaya haleluya uyu munsi umenye yuko ugiye guhindurirwa amateka amina ndabyakiriye Imana igiye kugira neza amen niki gihe rero cyo kumenya ko babantu bahora bakuvuga babantu bari baragusuzuguye ego data babantu bahora bavuga ko atakintu uzimari ego bariho yuko Imana igiye kugira neza amen kandi amen Imana yamaze kumva gusenga kwawe amen Imana yamaze kumva ukuntu wamwitakambira amen ya masaha ufata mu gitondo amen wa mwanya ufata wo wa saa sita amen wa mwanya ufata wo mwijoro usenga Imana yamaze kumva amasengesho yawe amen data niryo twigiye Imana ndikonde amen amen nuko rero wihane amen mukoze wewe naye ndabwiraga impamvu niko ndumva ico Imana ikirambwira be twari tugeze hehe ndibutse nariko ndavuga ko Imana izokugira neza ariko n'urya muntu yakwiye kuza akihana ivyaho urabona ko ari we ankuye mu gakitsi iwacu iyo nakuriye ado chéri karibu Ça va? Ibintu yawe. No. aho kuravuga no Ibintu by'imikubuzo gumunimbana n'ibikorwa byo mu rugo she nari kubujije. none nkoriki basi ko marezo wawe nubwo none amuhamagara marezo fasha urandure tutwatse gakubo nta kintu na kimwe gire ibintu byiwo gusa ni kwiborererwa ni kuguma tamba ni kuguma agira ibyo akora marezo bwirageze kuri tutuna hano nuba wicaye ni hubuti ariko nta nyuma Reko utambye imbere gihe cyose ko bimeze uko. ahubwo ko ndibwa ko mava ndambwiza n'umukozi w'umukobwa Wewe sinakuzanye nk'umukozi ngaho. Nakuzanye nk'umufasha w'ubuzima bwanje. Ikintu ca mbere ntifuza ko cononeka mu bwiza Imana yaguhaye no buranga Imana yaguhaye. Ibaze vraiment mukacisha Ado ariko afufunanga n'imikubuzo. Ibi ni bikivemo. Sherwa mu maramazi ugomba umaramazi ukumara amaza erega mbona ko atawundi umuntu hari wo kubikora acha mbona nanje ko twagumana hasi nawe kagenda bikora gusa erega ngo twishare kwanza ngaho mbwire neza oya no se papa oya egera no esi wacu ubwo se gaho ntinya cyanda kubya ubishara ukacuja ko oya erega ndawe yewe kwa rujyango nafundi ntarasubira kururegera neza abo ingwana zara abafundi bine wacu Yona ko yari natanguye guseruka erega nirizo kandi ko mwanya kuzuba yari kuntera mba nabi sinkenere ibintu bizagenda kuzuba nzokuronderera n'umutaka uvuye mu modoka uca ugura umutaka hamwe izuba uzobaza ubaza baba ko kayi ubaza baba mama batemberana ubuntu uze bupasa buri mu simbe izuba rimeze gute kuko wewe nkuko nabikubwiye utandukanye n'abandi bantu uri umwami kaze muri no rugo ujera ku buryo umutima wanje ari we wamuguha icerekezo yaho gikwiye kujana bisigura iki marezo kaza kunsigurira neza ingene ushaka kumubwira ko riko ngaha bikamunanira hakaba hari ikindi kintu keneye mwami kazi wanje
rukundo rwanje umunezero wanje bazi ko atasho ndakubura nta munsi n'umwe vraiment sinokwidoga naho nobwira ati sheri uvyumva ko nyene ntebi ariko mwana aratomboye akushino byahagute kandi ari navyo byanze ibaze vraiment nico gituma nanje ngomba kugira ngo menye ukeneye iki kugira ngo uri ngaha muhira menye ko ubuzima bwawe uri mu mutekano kuko narakubwiye sinshaka kuruha muri kino gisagara sinshaka kugenda ngo ugiye gucuruza mu maduka bya bigabo by'ibyigenze mwe visimita bikubonye bitangure kuhebeba bikwiruka inyuma no inga yiwanje senkina muntu bisangiye mbwira ikintu keneye jewe ndagikore ntiriho kuri inose senkene ko nibavura izoza mu kibanza wewe ndahari nje nziruka ikintu gusa shaka abana Amareresi ndamukiye Amareresi ufashije ambira ngo ugende ukora gusa rero kandi uhora biraba rimwe na rimwe n'ibyo kubera ko hari igihe haba ari ino baramamagara barabara tusanga nyine habaye ikindi kibazo njye ndashaka umukozi w'umukobwa afasha umukozi wenyine ariko shura ababona nta ni bage wambaye kubera mba ndiko ndamesa mba ndiko ndakubura mba ndiko ndakoropa none yambara none nakoze ubwo bakunye bugende kubotika uhanze abone utambaye ibage bya bihungufye ako nawe urazi ko ndakunda ivyo ntavyo nakora oya je ndafise ubwoba sheka uri mwiza gose abone kutibona hanyuma kijanye n'umukozi navyo ayico nyibukije je ndiko ndaza aha kuba ngo wanje wacaho imbere hari umwigeme nabonye yarahicaye bona umenga no munyabibazo ararira bitameze neza avuga ko aho yahora akora ntamwirukanye avuga ko bitameze neza ico nakoze namfashije isengesho ndamubwiye ati witega Imana izokugirira neza shege ko ikintu noretse bo cyo razi ko ndagukunda nirindi ikintu cyose cyo tumurwo rwacu rubamwe agatose ibaze nk'ubibona ndidiganye n'ubundi mukobwa ngaha tutigeze tukiyaga kandi ugeze mbwa ukeneye umukozi kandi ikintu cyose unsabye azi ko ndakigura ahubwo kugira ngo bise neza kugira bise neza sinzi no byumva woraba ngaho gatuma Amarezo cyangwa ukaraba ko ari hari azamuka hagurikanye kandi amara bisigaye tuza kuvugana mu nyuma kandi wese nuko twabishaka n'umukozi hege n'umuntu arimo baze kumufasha mu byitsi ivyo je nta kibazo gusa wewe urabizi nza kumara amasaha 2 ngaho genda muza nanje nsanga mu cyumba sa kwakwanya ibisiga tuyaga waje ego Marezo mungu ni amaje hawe Marezo 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 Wakobwa ego ingwin sawa oya nyina subiriyo ugiye mufashe nawe hano muri agateka umumama yaraguhamagara aho ubona hasa n'umuntu ahari hari umuntu ubona asanga n'umuntu ari ngaho hari umumama yarampamagaye nicaye hariya mbwira ngo nze ngaha uko niko mwiba aho urabonye profitation ko guguruye winjire wihagateka winjire utwibe ku murango hagaragara urabwira utwibugira utiyogeze nokuri ko imana hari umumama yagira guhana n'ubundi iraguhana kuko twabonye kuri gisuma nta kindi gikuzanye atari ukutwiba imana irambona nukuri ko imana irambona je nta muntu nanje kwiba nta muntu waruje kwiba wari winjiye gukora iki tora ibyo waruje gutora biri ibyo waruje gutora biri atari ubuzima bubagenza uri kuraba nde hari ikintu ukurarondera ngaho hari ikintu ukurarondera inguca cyangwa neza ubundi namaze
Ninji. Arachira mu kurija kwibaza ukuri